abahungu turazinanye ashobora kuguprofita ivyo bintu bikaba mais après akagut kuko n'ubundi gikaju kimaze gushira uburyohe nta baragihonyora yego barakinyunyuza amabaga bagashira hajya bamwe bakavuga ngo umwana ngo ntaranacuka ngo musubize kamama baje konka urumva abandi bakavuga ngo uwo mwana ngo salveti yambaye ngo vraiment ngo aracari umwana ngo aracambara ni salveti donc ndi muto maybe hari umuntu ashaka ati yo uriya mwana sidira myinshi wavyibuha ati Yesu Kristo ajya wenyene bikubereye uko urabereyo merci beaucoup rero muri make cambabaje nico naracitse intege ku ma commentaire ariko ikindi naco kiryoshe nuko nariko mbaho vya bintu nahoze ndota kubaho kandi nkongera nkagira n'abantu babikunda ari abantu benshi barakunda kuhagiriza andi kwa kunda guprofita abantu akoresha ico kintu rakimuziko yo oya vraiment andi nukuri singoma ndamutera amashugwe n'ibiki n'ibiki oya andi twabanye amezi ajya nyene bazi abakunze ba STV mugabo vraiment gerageje kumuvugira andi nta kintu nakimwe tugeze dupfa apa ya andi ba Uncle Fabi Uncle Chagrin nabo nyene twabanye neza even if namiri hari abantu benshi bakunda kubivuga muri commentaire ko je namiri ibiki ivyo ni ibintu bisanzwe ni atabamiri n'abandi bantu hanze turahura nabo tukagira n'utuntu tw'utubifuraho ariko urazi ikintu kimwe yana nta bibazo nta gisubizo ivyo byose bitabaye ntushobora kwa avance rero andi no muntu premièrement na wewe uri ushobora kuri mushasha muri STV andi atonda kanga kuri biho sha gaki merci muhurira he andi no kuri telefone andi ndanabibagiye urashaka kumwandikira message ukamubura donc vomi umushakura mu telefone andi n'umuntu wa mbere adafise umwanya kandi andi nta gukoresha ibintu udashaka oya rero muri make sinzi ku bandi ntavyo nzi mugabo ku ruhande rw'iwanje andi nta kibazo oya antuka umuntu ntibavuga ni ibintu bituba ko twese ntibaze bakubeshe kandi naje ndabivugishije ukuri nubwo ari imbere ya kamera umuntu wese arafise umuntu aba kofeta hari akantu nabonye kakamimis umuntu yavuze ngo ukubona ngo nk'ikintu c'ikigabo ngo bisubwanwa ngo ariko mugasanga ngo hariho ngo akana k'agakobwa ngo k'ibiro 5 ngo karimo karamukora ko novuga ni ibintu bituba ko twese ntibaze bakubeshe kandi naje ndabivugishije ukuri nubwo ari imbere ya kamera umuntu wese arafise umuntu aba kofeta hari akantu nabonye kakamimis umuntu yavuze ngo ukubona ngo nk'ikintu c'ikigabo ngo bisubwanwa ngo ariko mugasanga ngo hariho ngo akana k'agakobwa ngo k'ibiro 5 ngo karimo karamukora ko ntubuhuye n'umu boss agukoresha cyangwa kugira ngo aguha akazi abanza kugusaba system wovyifatamo gute niba ku kazi ko bagasabwa ako kazi ko nk'akarorero ari carrière yanje ari ikintu sanzwe nshoboye sometimes murabwira abakobwa you so cute you so beautiful wafumuzumbwira ngo ndakwifuza bon tube nanze ndakwifuza every story matters. This is Humble Man as you see hano hantu turi kuri segment rero bakunzi ba STV ikintu ngira nze gukora uno munsi sikindi muri STV harakoze umukobwa mwiza yitwa Gaga sibyo benshi muramuzi ndazi muramukumbuye rero kuri uno munsi ikintu naje ngo tuganire sikindi cyasanzwe ari n'umugenzi wanje mbere twatumaze iminsi tuganira ariko ejo hariho message yagiye aranyandikira mu discussion twagiye kugirana byatumye ngira amatsiko vuga ati uno munsi antuka ndaja kumuraba ahasanzwe akorera ninga bahita muri BB News Media House nkuko mubibona rero ikintu nkeneye ko tuganira ko ndakeneye ko kwanza uno munsi tuza kumenya imvone imvano yatumye va muri STV ikindi kintu naco ndakeneye ko atubwire ko twarakoze ikiganiro nandi sinzi ko mwakibonye ikiganiro ndiko ndamubaza ati bimeze gute abakozi bawe bagenda bigenze gute canke ukora gute kugira ngo uhakazi abakozi biwawe rero no munsi birambanze ndamutelefone ndamubaze ko banze yambwiye ko no munsi atanda ukazi biragusa ndamwibazishe ko hari komisace tugira iki cye tumusangayo kana mu telefone Gaga we yayo ngo Yohana kana mu telefone
Sheri wangu. Oui, chouchou. Ça va? Ça va bien. Non. Safi kabisa. Ko wanyanze se? Chendaje. Waranyanze fo. Oya, Jesse ndangana kweli n'abandi bantu barabisonda umwana mwiza. Wacari ku kazi none? Ndari ndatosheje ariko nariko ndakora kidogo gusa umwanya ndahaba. Umunsi wawe uri kugenda neza? Muri uno mwanya ikintu coba kikagusiripre naco bari gito. Ikishobora kikansiripre. Nkukumbesha ko ngira ndakubone kandi ari ubuswa bwanjye. Sha, urashaka kuzombona mu kwezi kuza wewe kweli? Hari utuntu ndimo shasheri wanje muri no misi. Ntuzi ko hari indirimbo ndiko ndategura. Indirimbo nazo zituma abasheri baduhosha barabakera. By the way, je ndagukumbuye. Eka iyo warumbuye urazi iyo ndi wari ko waje kunda. Acha kunambia. Tuza kuraba baseje, sivyo? Nari kari mwanza kwakira. Sawa. Wewe turasubira mu kanya, sivyo? Nari ngira umusinyiza mwiza. Sawa twese. Mwavyumvise bakunzi ba ASE ari ku kazi kandi aha niho asanzwe agira iki akorera. Hari ku kazi eka aha niho asanzwe akorera niho handi hantu yimukiye. Hello, ça va? Ça va. Asanzwe akorera hari katumusange. Ino? Sounds. Tarara ukuteye nukusabiranga agura je suis vraiment fou de toi amaso yanje niwo wareba kubera iki banzo mpekaribu kwanza duherukana ryari no kutanandamutse ivyo ntibisama ça va bien moi je peux biri gute rero muze ni bono muze fresh jewe no munsi naguteye ku kazi kandi naenda kurusha gusobanura mu kwezi kuza naniza bikubaza cyo mfashe wambare kano kambara ni byenga ukashitse hano hariho hose ni bon hari umuntu no musi yamaze kugira kusa neza urabimbwiye bayi wambere nziza Ntaco ndazi sindi wa mbere abakobwa mubonwa na benshi wasanga naho naje na taxi gushika ngaca nke na bus sana kweli wapotereye mu biki kwanza ko wanyanze mugani wabo hakuke kana kwanza je basindangana wibatse oya abana mu kazi kenshi kweli n'abakena ndika amadosiye manini ni gute rero umunsi wawe kugenda gute umunsi wanje uri kugenda neza nari muri tutuntu yawe tunako nandika gato kugira ngo nko mu matreze uje guco censi imbere ku ishuri gatoyi umuprofe nanyandikire ko nasivye urumva ko hari n'umunyeshuri bakunze ba ASE so ikintu bihari none umushaka tuganira kandi tuganira ku bijanye na carrière yawe ahanini ni carrière yawe carrière yawe n'ibintu bikeye byo mu buzima busanzwe est-ce que niki cyatumye cyakumotivye gutangura iyo carrière yawe ya journalisme kubera kutagiye soit mu muziki canke mu bindi bintu ucucagura kuba umu journaliste niki cyakumotivye bon merci premièrement ni ibintu kuva nkiri umwana muto narabikunda kubera je mpejeje ku ishuri niho naciye ndonka ahantu ngira stage muri Hanze TV igikora hanyuma donc nari ngifise turanze ducatsi twa exeta dukeyanye and then uwo mu CEO waho aca angira opportunité nukuri ndamushimira yari ikiganiro azovyumve yitwa Kefa ndamukunda cyane niwe muntu wa mbere yatanguye kunyereka ko donc ndashoboye gukora basikinu kanaka hanyuma donc aca ambwira ati urashobora basi ko stage yaheze urashobora kubandanya ukore basura biko bishobora and then afata agafoto kanje shaho agacisha kuri rezo ngo uyu mwana ngo itukunukuno ngo niwe mugiye gukorana kuri Hanze TV commentaire rero sasa ingenda zigura
bamwe bakavuga ngo uwo mwana ngo ntaranacuka ngo musubize kwa mama we baje konka urumva abandi bakavuga ngo uwo mwana ngo sarubeti yambaye ngo vraiment ngo aracara umwana ngo aracambara ni sarubeti donc udukomata nk'utwo uratwumva ngo ni muto ngo wazotera trepi donc utuntu nk'utwo kubera iryo rya mbere nari kicinjira muri carrière kandi je ubwa mbere nuvume ngo ni nahantu ho kwinjoyinga nyine canke ahantu horoshe ariko canshika nkahamuka premièrement nkivyinjiramo atanyindwi ndabimaramo ndavyibuka ico gihe turi kumwe tuvuye kuri terrain nababaye nyine ariko arambwira ati Gaga nukuri nimba uri umuntu ufite umutima nta muntu numubona kuko ndibuka kuva ico gihe naciye mvuga guca guhera uyu munsi uyu muntu atanisaha jewe Gaga ndamufana wiwanje jewe nyene premièrement ava yuko nakazoza gukunda ivy'iwanje jewe ndabanje ndakunda ivy'iwanje nimba nakoze ikintu nkumva ati kino kintu nagikoze kimeze neza nta wundi muntu wundi c'est vrai turakeneye bari abantu baza kudutera intege ariko kandi nta wundi muntu numwe wundi akwiye kuza kumbwira ko nakoze nabikoze nabi kuko ni ibintu nakoze numva ko nabikoze neza kandi nabikora indani muri jewe nacanjana ko atakintu uzokora abantu baryoherwa right now ndi muto maybe hari umuntu ashaka kuvuga yo uriya mwana sidiramisha wavyibuha ati Yesu Kristo ajya wenyene bikubereye uko nurabereyo merci beaucoup rero muri maki cambabaje nico naracitse intege ku ma commentaire ariko ikindi naco kiryoshe nuko nariko mbaho vya bintu nahoze ndota kubaho kandi nkongera nkagira n'abantu babikunda ego cyabaye ikintu ciza abantu muzamura cyane intege by the way si byiza nama nabivuze umuntu atazi ikintu mukonse mbwira ati itware muri ubu buryo kugira ngo uzoshobore kubaho neza itware muri ubu buryo kugira ngo uzoshobore gutera iki utera imbere mwebwe kuko mwe muri ko muraraba ibiganiro mwe muraba indirimbo dusohora mwe muraba whatever we do nimwe mubona ati muhamukwiye kubikora gutya nico kiba ari ikintu ciza mukatwereka akarorero aho kuduca intege Gaga abakunzi ba Steve nibo bakunda mbaza ati bantumye iki waradisparesheje uko nyene brusquement ntibamenya ati umuntu agereye hehe umuntu ari muri ibi nibi canke biri wotubwira ikintu nyamukuru cyatumye uva muri Steve ok merci abakunzi ba STV kwanza betwa ndabaramukije gake canke mwiriwe umwe wese vaye naherereye ni grâce baramuzi ndabakunda nenda nabakumbuye hanyuma nukuri nta mpamvu nini ya cyane yatumye mva muri STV oya ahubwo umuntu wese arafise ukuntu ashobora kuba ashaka kubaka ibintu vyiwe canke abona ibintu vyuko bikwiye kumera rero yaba ariko arabikora canke yaba ari muri yo way akabona umengo bisa nkaho inzira ariko araca mu ntimeze neza ntirikwira mworohereza rero bica biba ngombwa ko ashobora kwiga ukundi kuntu ashobora kubikemura nta kintu kimwe nta kosa nshinja STV twabanye neza twakoranye neza nabo nyene barabizi nimba hari ico banshinja baze kwivuga muri commentaire gusa nta kibazo na kimwe vraiment kinini yataneye kuva muri STV sauf guhindura uko nakora ibintu nkabikora mu yindi nzira bivanye na vision umuntu aba afise ari abantu benshi barakunda kuhagiriza andi kwa kunda guprofita abantu akoresha ico kintu rakimuziko yo oya vraiment andi nukuri singoma ndamutera amashugwe n'ibiki n'ibiki oya andi twabanye amezi ajya nyene bazi abakunze ba STV mugabo vraiment gerageje kumuvugira andi nta kintu nakimwe tugeje dupfa apa ya andi ba Uncle Fabi Uncle Chagrin nabo nyene twabanye neza even if namiri hari abantu benshi bakunda kubivuga muri commentaire ko je namiri ibiki ivyo ni ibintu bisanzwe ni atabamiri n'abandi bantu hanze turahura nabo tukagira n'utuntu tw'utubifuraho ariko urazi ikintu kimwe yana nta bibazo nta gisubizo ivyo byose bitabaye ntushobora mishobora kwa avance rero andi no muntu premièrement na wewe uri ushobora kuri mushasha muri STV andi atonda kange kuri biho sha gaki merci muhurira he andi no kuri telefone andi ndanabibagiye urashaka kumwandikira message ukamubura donc vomi umushakura mu telefone andi n'umuntu wa mbere adafise umwanya kandi andi nta gukoresha ibintu udashaka oya rero muri make sinzi kubandi ntavyo nzi mugabo ku ruhande rw'iwanje andi nta kibazo oya antuka umuntu ntiyo kubera mwiza wowe nyene no kuvuga arinza kwereka ko ameze uko
agutwara gutya nuko abasanzwe ameze hari abantu bamwagiriza ngo kiniki ngo araprofita ngo abantu ngo akoresha swat bimwe wumva ngo guprofita ndakubwiye guprofita ndibaza ucu bitahura navyumvise wabitahuye urakuze nuko uravyumva system uko uravyumva bakamwagiriza ibintu nk'ivyo je bamaze kubimbira gatatu kangahe ntabwo ati jewe ndihaye ihangiro nzorondera umuntu wese yagera akora muri STV uko uravyumva nahereye kuri wewe yego ndamuhige twicarane tuyage kamera ihari nimba ari cyo umwagiriza ukimwagiriza imbere ya kamera nimba hariho ikintu yoba yaragukoreye cyiza naco nyine si ngombwa ngo kivuge kuko wenye n'abakizi wowe kwanza kuba kiri mu mutima wawe ukizi ivyo birakwiye mugabo amahime haba ariko aravuga ku muntu icyo mba nkeneye kumenya eske nk'ubu wowe nakubaza uri umukobwa abakobwa murakunda guhura n'ibibazo byinshi nk'ubu uhuye n'umuboss agukoresha cyangwa kugira ngo aguha akazi abanza kugusaba system wovyifatamo gute novyifatamo gute bon ako kazi nakamahera menshi sivyo kandi uragakeneye gose wocu bigenza gute kubera iki ako kazi ariko gace kagira gace kaba kamahera menshi kubera ko haba hari ayandi ma exigence kugira ukaronka kugira ndakaronka basi ikintu kimwe yani hari umuntu yavuze ngo ahantu hari umufuko w'isukari uharinda ubunyegeri hano hari umufuko w'isuka okay urakoze nakwishuye natahuye voilà uharinda ubunyegeri bisigura erega wavuze ibintu bitahura aba philosophe sivyo bavyumvise gusa hariho abantu twe dufise babakeneye ko batahuza neza wowe vyifatamo gute kwemera wo kwa no kwemera no kwa ikintu cyambere yanje kanda kubwira ikintu kimwe bon jewe Gaga simje ngo nivuge neza tanke niyemera imbere ya kamera oya ariko nk'ubu par exemple yani ikanda kubaza uri umuririmbyi urashaka gushika nk'ahantu kanaka par exemple nka dramatic nk'akarorero canke dushake dufate na rinoji canke undi wese umuntu akubwiye kugira ngo uje muri rya place arimo bisaba ko banza nko kumufuta genre umukure nko mu buzima ndamwica ego gukora ico kintu kugira uje muri place yiyo jamais merci urabizi neza ko ikibanza ciwawe icoba cose nta muntu numwe azoza ego ushobora kugira umuntu musa muga nta muntu numwe azoza ari a 100% ari yani uravyemera rero hari ikintu kimwe abantu dukunda kwihenda ko ntitwigirire confidence muri twebwe it's true tundi umukobwa hariho n'abandi bakobwa dushaka ibintu byinshi for real turakenera kwambara turakenera kwisiga kandi nkuko n'abahungu babikenera ariko kandi niba ku kazi ko bagasabwa ako kazi ko nk'akarorero ari career yanje ari ikintu usanzwe nshoboye buriya ubutunzi bwa mbere no gutera intambwe ya mbere parce que ni washobora gutera intambwe ya mbere ni ya kabiri uzoyitera rero icambere kuba umuntu ufitiye confidence ukumva ko je ndashaka gukora ikintu kanaka malgré autre chose none ko ari cyo kibazo mfise yani c'est vrai iyo système irashobora gukorwa ariko kandi uri sûr que après iyo système exactly azokora bya bindi nye non abahungu turazinanye ashobora kuguprofita ivyo bintu bikaba mais après akagut kuko n'ubundi gikaju kimaze gushira uburyohe nta baragihonyora yego barakinyunyuza amabaga bagashira hajya rero nka jewe ku ruhande rwanje ndifitiye confiance ndabizi ko mfise impano ariko kandi gusonza kwanje canke kugira inzara kwanje nivyo ntera gukora ikintu ntokoze kandi kugira ngo ndo merci kuse nihereza aho birahise ho vyiriko voilà by the way hariho aba boss bameze uko hariho boss bameze gute kugira bahiringa umuntu cyangwa kugira bamuha akazi usanga bafise ama exigence yiwabo ni twobageranya nka shetani kuko shetani ibintu byose aguha harimo ama condition uko uravyumva ariko Imana iguhaye ikintu iragukomorera niko bavyita uko uravyumva iguhaye iragutegera hariho aba boss bameze uko je ikintu nkeneye nuko mpanurira kwanza aba boss bameze uko kandi umpanurire n'abakobwa bemera kuja muri izo bagwa muri izo piège bon yan nta bintu byinshi navuga kuri kino kintu kubera ko turabana uno munsi urashobora ndafise abagenzi banje b'abakobwa
generation yanje simfise imyaka mike ndakuze iyo mfise niyo nyene mugabo generation yanje benshi baravyaye benshi baragiye kubaka hari abagenzi bacu kurya ushobora gusanga muri group ugaca usanga nk'umugenzi umwe ariko aravuga naka yarafitiye yaradekonye ugasanga ashize hejuru umuntu jewe rero ku ruhande rwanje sindi abantu ba judging abantu premièrement abo bakobwa nta bintu byishino babwira kubera ko sinzi exactement impamvu batera gukora ivyo bintu hari abafite ama depression hariho abababona nta yindi way urumva cyangwa ugasanga birashitse par accident ivyo byose ni ibintu bishobora kuba mbwe ikintu numva novuga buriya umutima w'umuntu nico kintu ca mbere dufise nk'umujanama wacu niba koko abikora kumva umutima wiwe ntumwagiriza nukuri it's all right ariko niba hagera igihe akumva umutima uri kuramwagiriza azasenga Imana imushoboze kuko umaze gushika muri ivyo bihe si ikintu kiba coroshe kwikuramo biba bigoye donc muri make kuri ubwo ruhande rw'abakobwa numva no babwira ngo nimba yumva koko muri ananiwe no kwa mubwo buzima asenga Imana imushoboze hama sindamucira urubanza nta n'ibintu byishino bivuga koko ndi umuntu kandi najewe nta ubizi abo babose nabo buriya ntituzi ejo hacu kandi ejo habitse ibintu byinshi uno munsi urashobora kunsaba service cyangwa cyabifitiye ubushobozi ariko hari umuntu umwe yavuze guca isi niyo yakonsa uze wonke vuba unyarutse parce que umwanya n'umwanya ushobora kugucutsa mu mwanya wari ukiri kuriyumvira ko ukiri bebe hari amajambo wanyandikiye ejo yerekana umuntu ubunyenkomezi kuri wo ubunyenkomezi ni iki uratubwira icyari cy'ubunyenkomezi uca utubwira n'uwo muntu ukora byumva ko ngaha wanditse ngo hariho umuntu utegerezwa kugaragariza faiblesse yiwawe ukerekana ko wabaye mu gihe utashoboye kwereka abandi umubabaro wawe uwo muntu ninde kuba umunyenkomezi ubisigure biramvuye kugira ngo bisigure abandi ko bumvise ibyo nabasomeye bumvise insiguro nk'iyi washoboye kumva ariko ndakeneye ko ubitanga mu bwaguke bon merci hama mvuze kurya basi ndaguha exemple kuri bijya nakubwiye by'iwanje nkicinjira muri carrière ukuntu byari bimeze amajambo bambwiye bikijya byose donc iyo ntamfata nkabiheba nkabivamo nkavuga bino bintu ndabihevye n'ubundi ndi umwana n'ubundi donc nkatanemeranya n'ivyo ndiko ndumva muri urya mwanya sinari kuba ndi umunyenkomezi nari kuba ndi umunyantege rero kuba intwari canke kuba umunyenkomezi ni muri urya mwanya basi abantu baba biteze ikintu kiri negative hagaca haboneka positive bose bavuze yanaririmba nabi aragara yanarishima ntitumushaka ariko hahandi nyene bariko bararindira ko uza gucika intege ukabandanya smile kwa kundi nyene bya bindi byose ukabandanya bitondeka kwa kundi byari biri rero muri make umunyenkomezi n'umuntu igihe cyose atemeranya n'ikinyoma canke adaha resultat abantu iyo bashaka umuntu arindire kurira yismari umuntu arindire kuza kubivamo urabikomeje umuntu arindiri uba wa muntu yama asupre n'abantu buri gihe hama kuvuga ko sometimes ari byiza kugaragaza uko wiyumva canke iki novuga ni ibintu bituba ko twese ntibaze bakubeshe kandi naje ndabivugishije ukuri nubwo ari imbere ya kamera umuntu wese arafise umuntu aba kofeta hariho akantu nabonye k'akamimusi umuntu yavuze ngo ukubona ngo nk'ikintu c'ikigabo ngo bise ubwanwa ngo ariko ugasanga ngo hariho ngo akana k'agakobwa ngo k'ibiro 5 ngo kariko karamukora ko kubwanwa cyabaza nk'ubu turakundanye je nawe ukacumba baza nkacandira imagine rero avec tout ça ça dit rien navyo naho nje mu myaka ndi mutoye gusa
bisa nk'umuntu akutse mugaje ndi muto gose ndumwana kaburangije kwivugira n'abakunzi ubabesha en fait umutima ni partie imwe muri partie nyinshi zigize umubiri mugabo byoroshe ko ushobora kuba touched biroroshe cyane kubabara niho hantu hamwe na Bible iravuga ati rinda umutima wawe kurusha uko urinda ikindi kintu cyose kuko niho ubuzima ubugingo bwawe bududubiriza rero umuntu wese arafise aho abera febre canke ahantu ashobora kwisanzura niba ufise uwo muntu canke yaba inshuti yaba mama yaba papa yaba sheri ndabivuze uwo ari we wese mugabo wumva ko iyo uri kuravugana nawe wumva uruhutse canke wumva wamubwira biraryoshe iyo ubabaye urazi gutelefona umuntu ukamubwira ndababaye do you think nibi I'm hurt urabibona ibintu nk'ibyo biratuma uruhuka muri wowe kuba umunyankomezi n'ibyo navuze gerageza gutanga resulta zitandukanye n'izo bashaka batungure hanyuma kufita umuntu niyo yo umwe ariko ushobora kwigurira ukaganiriza ukamubwira ko wiyumva kuri wowe ninde kuri jewe ninde mama wanje shere wawe na ntawuhari abasingo babiri barahushye nawe nuri singo reka kubabera nyine sinabivuga imbere ya kamera azavuga ati gihe undi wayanje atanga n'ivyemezo soko aza kubitanga ashaza azanye n'ivyemezo ego urashobora kuba ubabaye ukagira iki none before yuko utarashikira uwo muntu wikonfia ko uhora ubijera gute jewe Gaga ku ruhande rwanje bon si t'es en colère iyo washwanye basi n'umugenzi wawe ko birashika ugasanga urashwanye n'umugenzi cyangwa iki n'iki uhora ubyitwaramo gute jewe ku ruhande rwanje premièrement ukuntu meze iyo mbabaye simvuga amajambo menshi bon ndacika intege aske ntashobora kuduza ijwi ngo ndagushwanire nk'umubyeyi ndashobora kukuraba byonyine and I'm cried jewe ikintu nkora abagenzi banje benshi barabizi ndakunda agenda cyane ndagenda na agenda ndafata stilo sinzi ko ari ubusatsi ndakunda namena amabanga ndako nkabyandika nkandika nkavuga nkivugisha basi sinzi ko ari undi muntu yarabishikira ugasanga ndiko ndandika Gaga calm down iyo ni bipolarité iyo ni bipolarité mu bisanzwe kubera uko sinzi ngene no bivuga ko imbere yo kuganiriza abandi bantu banza kwiganiriza niko rubigira ntaho urahagira igihe ntushake no kuganiriza n'umuntu n'umwe ngo amenye ibyo wawe birashika yani birashika kuko biravana n'uburemere bw'ikibazo uba wagize yani reka ndakubwiza ukuri hari igihe ushobora kugira ikibazo aske wiyumvira ntubona nawe nawe twaba turi inshuti mbwa nkishira muri flash mvuga uri soko yanaza gutabara bino bintu ukumva neza ko biri powerful aske n'umuntu uza kubipartaja biza kumugora ku managing ni ukuvuga muri ico gihe ni hahandi usanga umuntu ari muhira arababaye ari muri chambre nta kintu nakimwe kiriko kiragenda neza nta muntu n'umwe ashaka even if aba yumva yosohoka mbwa kumva kwihuma wenyene si ukuvuga ko bitaba biraba ariko kandi ni bibi kubera kenshi biratuma ufata ama decision ugasanga nk'ubu nimba byambaye ko nciye ntangura kubona abantu bose ni babi ok bage bagenzi banje ntibaza kwibwiriza kunganiza parce que ntibazi ibihende ko ndanyuramo na za nshuti ntiza guca zimenya ko mbabaye ngo zize ku kasoringa kubera iki ntabyo nazibwiye ntabyo zize ugaca usanga ni handi uriko uravuga narababonye nta nshuti ariko amakosa ni jewe rero hariho moye imwe yo kubivuga hariho moye yo kumviriza music hariho moye yo ku par exemple nko mu agenda kunda koga piscine ndashobora guca ngenda nkoga urashobora kubyibagira tugenda urashobora kugenda muri nature cyangwa ukora nyine ikindi kintu ugatamba ça dépend n'ukuntu umuntu ameze maze kumva presque 100% turashobora kuba turi nka kumwe ko na jewe iyo mbabaye jewe sinzi naho nzo umustar akomeye gute sinzoreka kugenda ahantu abantu bambona kuko premièrement ndakunda nature cyo ni cyambere je ari gihe mpora njya kuri jardin public ugasanga ndicaye mfise ama écouteurs nta muntu dufitani appointment ni jewe ju yanje n'ama écouteurs ndiko ndumviriza ndiko ndamedita donc ça ivyo birakalma iki ishavugi wanje uko ravyumva
ikindi kintu naco nkora ndatamba cyangwa nkasoma ibintu ugasanga ndikunda voilà nkaraba filme iki ibyo byose birakalma kandi ni ikintu ciza kuko ishavuri ryosha gukora ibintu byinshi sivyo urashobora gusanga uvuze ibyo utovuze ugasanga uguye mu mayerero utari kugwamo kubera iki ishavu abantu bose tubadukiye kwiga ukuntu dukontrola umusinzi wacu nkunde ndakoze kino kibazo niyihe decision umaze gufata mu buzima ukayicuza decision umaze gufata mu buzima nkayicuza kumengo sindi kwanda cyangwa decision wowe wafashe munyuma ugasanga ikubereye nabi ntayo ndi ko ndabona niko nturi kurabona jeyi wanje nuko nagiye gukunda nataragiye merci hajya imyaka yo gukunda ni ingahe bo nta myaka bisaba none bisaba experience n'uburambe rero nasanze ta experience mfise ubu ndiko ndiga ingene bakunda na gahunda ikigazi wowe nturi kuriga none kwanza banze ubwire gituma utari mu rukundo rumukobwa mwiza kubera ko utari mu rukundo kubera ko ntari mu rukundo barakwanze se bande abo mwari kumwe abaye twari kumwe antuka urafite umu ex nimba utari mu rukundo urafite umu ex arahari oya Uncle Papi oya jena kubana none wambwiye kuri single ego and serious but you want to mingle I don't know but I don't know if I can accept him or not because everyone has something who akunda so for me I guess it depends voilà uravuze ko it depends rero muri uko kuvuga gutyo urazi ikintu utaragikora ubwa mbere ushobora ugitinya kubera uba warakibayemo ukabona uwowe bwacu qui veut dire que ufise histoire yakubaye ko muri kahise sivyo ndakeneye mbwira ikintu gituma utizera mu rukundo ubwo kuko biraboneka kutavyo ukicizera oya ndagwizeye uragwizeye niko ariko utari mu rukundo urabuza abahungu bakudira gabo why not nabo boze sha nabo boze erega yani hari ikintu nk'imutazi so ariko hari n'igihe muba mukomera n'abesha sometimes murabwira abakobwa you so cute you so beautiful hari igihe aba ari byo hari n'igihe aba atari nabyo cyane bikubwira atari why not urashobora kubivuga donc abahungu baratandukanye rero kuba umukobwa ari mwiza cyangwa agaragara neza ntibisiguye ko ataba in relationship je nakubwiye ubona jiwe umukobwa kugira dukundane bisaba gusa ko tuba tumacingana nta bindi mugufi muremure wirabura uri inzobe nitwe nyamyema nine wari kuratubwira rero nako ndakubwira kuba mwiza cyangwa kugaragara neza kwisura nkuko abantu babibona ntibisigura ko ucuja mu rukundo parce que biravana rega kwanza kubera ikugiye mu rukundo nihe project ufise kubera abantu benshi twaramaze nyene kwiha ko mengo si urukundo ari projet urukundo business urumva ndagukunda uraprofita ndaguprofita nyeri noti systeme tunaenda nabo ni komeza nivyo ndiko ndakubwira ko ari byo abantu benshi bon non pour ça niko abantu babifata ariko rero hariho n'abandi batabifata guco jewe rero impamvu ntari mu rukundo kuvuga ko ntafise umutima ukunda canke abantu baravuga ngo urindiriye ufise amahera sico bisigura barahari bayafise batubandondera cyangwa uratinya ntinyiki kubabara navyo nyene bishobora kuba birimwo ariko nuko ntarabona umuntu duhuje umuntu basi nshobora kumva ati arankunda nanje ndumva ko ndamubwiriye ko atashaka cyangwa urindiriye mu diaspora rero kubera tamayira mfisa nta kintu mfisi wa sibyo navuze ariko urabizi you are my friend and rega niyo muturungika nyene natwe twaravyakiri abantu dukenye muturungika ari muri friend zone niyo mudushira is not that ubu twe natwe hangiro dufise
abiyemetse oya ntako babeginga rwose ngo ngukine oya tuvuga rimwe erega urukundo rwa kera urazi urukundo rw'ubu ngene rumeze rwaratitutse ubu no guprofita mushobora kumbwira no kuvuga we dukundanye nzi ko atamahera mfise utazosubira kunsiporta igihe kinini turakwakwanya muranyumvise rero ndakwereka ikintu kimwe yawe raba ukuntu avant umuntu yashobora gukunda ibyo mpora numva amahitware we yaba ba mama bacu yashobora gukunda umudemu a 10 ans canke a 12 ugasanga segura donc umupapa akavumiriya itatu gusa bakazogura mu 20 quelque mugakanda mbwa ati still agakete bakarungira agakete Guys, kubera ko urukundo rwatitutse ndikubwira nawe ubu hariho amarezo si wazi byari bikwiye no koroha ukora byo mugo barera kera ntiwibagire ko kera ego refe ntavye amafoto ntavyiki ariko warigoroka rungika nk'ikete rimwe mu kwezi ukarirungika nyene ryanditse nyene rinoboroye neza akazosora kukwishura ryari haheze nk'ukwezi no kuvuga yaraguhevye wabimenya heze ukwezi mukiri kumwe wabimenya heze ukwezi ukora byo boheje ku murongo ikiketa kurunga ikinyisho mugo biroroshe ahubwo ubu niho byari bikwiye koroha kubera ko hariho telefone ushaka kumutelefone kumva ingana mberewe ariko rero iki gikoresho abazungu batuzaniye nico bikoresha mu gucitingana mu kubesha nakizere kigihari yani kuko ntushobora kumbwira kudraga umukobwa no munsi and then après isomene ugaca umubwira ngo ushaka ugende it's like ntiwari serious for one voilà ntiwari interesse no kuvuga wagiye ufise ibyo uronde iyo umaze kubona ibyo warondeye ubibuze uvuga ati then go jewe rero sinkunda umuntu aza kumbwira ngo ndagukunda if you are not serious for that word wafumuze umbwira ngo ndakwifuza bon tube nanze ndakwifuza donc twige kuba abantu vraiment voilà bagize no kuba ari juste voilà genda uvuga ati shaka iki okay nawe cyumuga ati nyimba ushaka iki nanjye shaka iki nuko nyene hari aga video cyari nabonye umudemu yamandikiye ati okay ti ngo yanyishu iwawe ngo ndayifise ngo ni yawe ngo nakwemereye ngo muga a une seule condition ngo pas de sexe avant mariage nashamubwira ati okay tinanje ndavyemeye gusa une seule condition bakora vyumva acamubwira ngo nta gaspillage nta consommation avant mariage ujya mukobwa umuhungu acamaza ngo kubera iki ngo mbiki ubusuhi bwanje umugabo wanje wisezerano uwo tuzobana urumva iyo nawe urumva isi bikunze ko bazobana ni wazogira iki ni wazobibona nawe acamubwira ati kubera ikata consommation canke tuzospending acamubwira ati ubutunzi bwanje canke amahera yanje ndayabikiye uwo tuzobana muri kazoza rero ni byiza kugenda uri juste ukavuga ati je veux ça ije nyine ukeneye akaba ari byo ndabesha ntutabesha as tuva ngaha guheri tuganiriye ibiki by the way kabisa ndishimiye kandi gusura kukubona ukorera ahantu heza mufise bio nziza ndizera ko mubanye neza ibintu ari fresh ego sawa abantu bakeneye ibiganiro murabakira fresh ego imiryango iruguruye muri BB News ndabaha ikaze baze banyandikire nta kibazo igihe cyose namandahari ku bwabo ego namwe ndabashimiye ku kibanza cyanyu mwaduhaye kuko ukuntu twingiye kweri twaje nk'ibisuma nukuri twaje nk'ibisuma twarinje kuguteguza mwana ntunguye ariko ni sawa ariko muri abana beza mwatwakiriye neza Imana ibahezagire yego amen so nagushimiye ku kiganiro cyiza twakoranye abantu bumve ko amahime muba mugenda muvuga ku bantu atabari byo uyu Gaga yivugiye wenyene nta wamufashe nta numwe yigeze amuforsa twaganire neza twagiye turahana impanuro ku byerekeye gukomera aba boss murinda guprofita abakobwa b'abandi kugira mu bahi ibintu ibyo byose twabiganiriye ko ikiganiro ni ikiganiro cyiza kandi kiri mu bwenge bwinshi niho ndabashimire kandi shimire nawe wampaye umwanya wawe I appreciate you. Imana iguhezagire. Amen. Wari wambye gufise programme yo kuja ku ishuri. Yego. Ndenda afise imodoka yanje paritse ngayo nyuma. Nukuri mu mperi. Tuza ndaguhe lift tumene. Sibyo. Yego. Imana iguhezagire. Amen. Every story matters.